Iyi ni inkuru icyarakoze amaguru hasi. Of course inkuru iryoshe kumva ariko kandi kubikundira amakuru, kubikundira ama story ya entertainment, shobora ko ari inkuru isanzwe to kumva. Nacancara ko bimaze no kuja ku mugaragaro. Esther Nish hamwe na Ismail yahoze ari umukunzi wiwe cyangwa se muzaze mwenzake nkuko bivugwa mu Giswahili, ashobora kuba yamaze gutandukana n'umu baby wiwe cyangwa se umusheri wiwe. Esther Nish ashobora kuba yasubiranye n'umu ex wiwe. Mvuze umu ex cyangwa umuhungu bakundanye kera ariko mu nyuma yaho birangiye basubiranye. Nkuko amakuru akora cyane ko ariko arabivuga ariko aranavyerekana. Haro video ziriko zirasikira cyane nyinshi cyane ku ma réseaux sociaux zerekana Esther Nish ari kumwe na DJ NC. Uyu DJ NC reka tubibutse ivyiwe. Changu ni Mungu kanipa. Ngongo iki? Chukia nini mbona unanuna? Haya. Baraka yangu wachukia nini? Hey. Acha nipate usiniue bure mama. Ya maniga. Yes sir. Enjoy. Changu ni Mungu kanipa. Ngongo iki? Chukia nini mbona unanuna? Haya. Baraka yangu wachukia nini? Hey. Acha nipate usiniue bure mama. Ya maniga. Yes sir. Enjoy. Na Esther Nish abo barigeze gukundana kera gato, barakundanye cyane hamwe, barigeze no kuvyarana. Umwana wa mbere wa Esther Nish bavyaranye n'umuja abanyene NC, ariko rero nyuma yaho barahebana kumvuza uko NC ngo yaramucamo cyane ne Esther Nish eka n'ibindi byinshi. Esther Nish yaramaze igihe kitari gito ari single nkuko amakuru yabamwegereye cyane Esther Nish abivuga, ariko inyuma yaho Esther Nish yaciye ahitamwo kwikundanira n'ubundi muhungu ariwe Ismail. Ismail twatangiye kumumenya nk'umu manager wa Esther Nish. Mu nyuma yaho biragenda buke birevoliwa mpaka hagera ahantu Esther Nish baravyarana nawe. Mu gihe Esther Nish ariko akundana na Ismail, DJ NC nawe yaciye agenda arakundana n'undi mukobwa, aho byageze kure cyane uyo mudada baraja no muri etat civil. Uyo mudada nagerageje kurondera izina giwe sirabonye neza ariko amafoto ntayabonye ngaha muko murabona. DJ NC amaze kugira etat civil n'uyo mukobwa. Ino ku ruhande rwa kabiri Esther Nish hamwe na Ismail bari bamaze kuvyarana umwana wa kabiri. Bisugura Esther Nish afite abana babiri turabizi. Umwana wa mbere yavyaranye na DJ NC, umwana wa kabiri yavyaranye na Ismail. Abana bose arabakunda of course. Ariko rero uno munsi amakuru akora cyane n'amakuru yuko Esther Nish ashobora kuba yasubiranye na DJ NC nkuko mubibona ngaha. Ni mahaba ndindi urukundo rwashushe. Uyu mwaka ugiye gutubera wibitangaza kabisa. Mvuze wibitangaza shase kuvuga mu gihe abandi bariko barahebana, abandi bariko barayikundanira, abandi bariko barapararangana, abandi bariko baraja mu buryo, abandi bariko bararongorana hirya nino, amakuru ariko aravuga ni menshi cyane. Nagerageje kumurondera Esther Nish cyane sinamuronse, nanamuhamagaye umwanya munini ntiyitavye telefone, ariko ndarondera na DJ NC ntiyitavye telefone. Ariko uko biri kose bano babiri bose uko bigenda kose murazi urukundo ni nk'inkorora. Nawe ufata gute bana birangiranye n'ukoroye. Urukundo ni nk'inzu iri kirasha, inzu ikirasha biragoye ko umwotsi udasohoka hanze. Birangiranye bimenyekanye mu rukundo burya ntabanga ari bamwo, naho binyegeza gute birangira bimenyekanye. Niko bimeze. Mbega vya DJ NC na Esther Nish biba bisubiye kandi gufata inzira. Bo bamaze kwishira hamwe ko bagiye kwirerera abana. DJ NC agiye gufata umuzigo cyangwa se agiye gutwara imiheko yose ya Esther Nish. Wa mugani wa muri ngo ni taubeba, muzigo wake ni taubeba, musaraba wake. Urumva agiye gutwara umusaraba wa Esther Nish na Esther Nish turi umusaraba wa DJ NC. Ntavyo turamenya. Mbega umukobwa bakoranye etat civil na DJ NC wewe vyabo bimeze gute? Hani makuru twari dufise hagati ya NC nuko NC kandi ngo yarigeze kuvyara uni mwana mu ntara ya Ngozi. Ku makuru dukesha Edison yahoze umwasaze akurikirana amakuru atandukanye muri entertainment, avuga yuko NC
avuga yuko Ismael nyene yarakundanye na Esther Nish, bari bamaze igihe kinini baravanye, ahubwo gusa ntivyari bwamenyekane. Ati Esther Nish na Ismael bari barahebanye umwanya munini, wanashima ntibari banakibana mu kiringo c'amezi 3 yose arangiye. Ku buryo harageze ahantu murazi yuko Esther Nish kera umushatse ushaka kumuza amagara kuri show, ushaka yuko akora ibintu biriya, kenshi yarakunda kubwira ati vugana na manager wanje ariwe Ismael. Ariko mu nyuma yaho byaje bihinduka buke Esther Nish wenyene agenda yipatanira ibiraka, Esther Nish wenyene agenda yikubitira ibiraka, Esther Nish wenyene aboneka ari wenyene ahatandukanye. Esther Nish ntiyaragipostinga kandi Ismael. Mbega baba barapfuye iki? Kuhebana birasanzwe, burya ntitubifate nk'ibintu byatari, hariho kandi binaryoshe kubera yuko bari bafitaniye n'umwana. Bige guherera kumana na Isaac TV, ngiye kubizobikuzanira ku munsi ibizoba biriko biraba hose muri no couple, nzobikurikirana maze zobashikiriza. Namubwira ikibazo, amakuru yose agezweho, amakuru yose yizewe ni muri Isaac TV. Je nitwa Isaac Classic. Commentaire yawe imeze gute? Ni vyiza yuko NC na Esther Nish basubirana, baraberanye canke se ko Ismael kesha atakunda kuboneka mu makamera n'amavideo n'ibintu biriya? Mbega bo bapfuye iki? Ni vya bindi tuvuga dute abaririmbyi ntibaramba mu by'inkundo abastar, canke ni Ismael bitariko biragenda neza kwa Esther Nish? Reka tubihe umwanya uzovuga, uzosigura, ntacyo bitwaye. Isaac TV, oh.